Nyinshorero umukuru w'igihugu yaje kwakira uwuserukira igihugu ca zunze ubumwe za Amerika ngaha mu Burundi. Yari yaje bwa mbere na mbere kugira ngo ashime kuko yahawe agashimwe umunsi twariko turibuka imyaka 60 uheze duhabuje nkayo kwikukira. Akaba yashimye, akaba avuga ati ivyo dukora bishimwa n'ikintu gikomeye cyane rwose. Nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu yashimiye uwuserukira igihugu ca zunze ubumwe za Amerika ku nguvu akorana kandi yerekana urukundo afitiye igihugu cy'u Burundi. Uwuserukira ico gihugu yemereye kuri igihugu yuko azobandanya nk'uko bamaze imyaka itari mike ngaha mu gihugu cy'u Burundi guteza imbere imigenderanire hagati y'ibihugu bibiri, kandi yuko mu migambi bafise hariho amashirahamwe atandukanye azoza gukora haba mu bijanye n'ivy'umuyagankuba canke mu bijanye n'iterambere ry'abarundi muri rusange. Yashimiye cane cane ubushikiranganji butatu bw'imigenderanire bw'intwaro hagati mu gihugu n'ubwo gufatana mu nda kuko nibo bakorana cane ivyo bikorwa. Akaba rero yarangije yemerera nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu yuko ibishoboka vyose kugira ngo imigenderanire ibandanye ari myiza hagati ya Leta zunze ubumwe za Amerika n'u Burundi bazobikora.